igicaha c'amaraso ni kibi uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso bane ba mama barundi ndongozi duhanura abarundi uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso kuko amaraso arahuma amaraso n'umuvumo bariko baratwigisha n'abagiye bafata amajambo bagiye bagaruka ku ijambo ryo kunyuruza abantu ico kintu rero muri iyi minsi cyo kunyuruza abantu kirakomeye cyane uzokumviriza iradiyo umunsi ku munsi uza kumviriza ko banyuruje umuntu twabuze irengero twamutoye ikiziga twamubuze icyo nashaka guhagarara ko rero Adede Kyoro yavuze ati muhagarare ubwoba babivuze ntimugire ubwoba Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze reka ngire ko nk'umuryi w'igisahira nk'uko twamye tubikora mu bindi bice tugomba turabire hamwe ibimenyetso vyerekana yuko igihugu kiriko umuvumo Uburundi kino gihe waba buriko umuvumo canke buriko umuhezagiro naze hariho kumbure ababona bamerewe neza bovuga bati Uburundi buriko umuhezagiro abandi nabo babonye ubuzima babayemwo bakavuga bati oya reka kabisa ibi bintu si bisanzwe ubu buzima si ubusanzwe ibi bintu ntivyoroshe ahubwo nyamba Uburundi bwaravumwe ubwa mbere na mbere ikintu gikwega umuvumo ku gihugu ikintu gikwegera umuvumo igihugu ni amaraso y'inzirakarengane aseseka gusesa amaraso y'abanyagihugu kwica abanyagihugu rongoye ukubarengerako gakata amazosi voilà abandi ukabata mu nzuzi abandi ukabata mu binogo abandi bakabugwa irengero iki ni icaha kibi cyane iki ni icaha Imana idashobora kwihanganira na gatoya iki Imana ntishobora kucihanganira na gatoya ndabarahiye ntishobora wishe kanaka yarafise abana utwo twana dusigaye ari udupfuvyi yarafise umupfasoni uwo mupfasoni asigaye ari umupfakazi voilà ibintu vyose bahora baronka birahagaze ubu iyumvire amarira y'abo bantu atembaje ku Mana none ibi bintu vyonezera Imana ni icaha kibi iri nivumwe uyu n'umuvumo abantu bakora ibi canke bagashigikira ibi nta kindi kintu bakwegera igihugu atari uyu muvumo wepo ukuvuga ngo abantu baranyuruzwa ngo banyuruzwa hehe hari abantu bicwa gusa niyo mwaba mwitwaza iminsi yose ngo muri Amerika hoho ntibapfa mu Bushinwa ntibapfa mu bindi bihugu ntibapfa urumva iyo akaba ari inyishu canke voilà defense y'abo bantu ibi mvuze sindiko ndashikuza reka umukuru w'igihugu wenyene avyivugira igicaha c'amaraso ni kibi uragakora ibindi vyaha vyose mugabo usimbe icaha c'amaraso bane ba mama barundi ndongozi duhanura abarundi uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso kuko amaraso arahuma voilà amaraso agira gute arahuma amaraso n'umuvumo hari ikindi mukeneye amaraso y'inzirakarengane akwegera umuvumo igihugu wabikora utabikora ababa babikoze bakwegera umuvumo igihugu tuvuze igihugu abarundi twiyumve twese voilà bidukorako twese duhanurane twese
ugumuka utagumuka gumuka ushaka ugenda urare mw'ibarabara ugira iki ushake mugabo ntiwica umuntu. Mugabo ntiwica umuntu. Iyumvire wishe wobaye dogiteri, wishe wobaye umukozi w'ahantu, wishe wobaye umukozi wa leta, wishe wohaye wofashije umukene, wishe umukozi w'Imana. Ntamvo nimwe iriho kwisi ituma ushobora kwica umuntu, ntamvo nimwe. Kuko umuntu si gwawe, umuntu urikiremwa c'Imana. Inzu urashobora kuyiturira ukazokubaka iyindi, mugabo umuntu umwishe ntumuzura. Reka rero mwumve ibiba ku munsi ku munsi. Amaraso y'inzira karengana, abantu ngo banyurujwe, abo ntibazogaruka, imiryango yabo ntizosubira kubabona, imfuvyi zarabaye nyinshi, bararize barihanaguye, abaronse ikiziga bobo babatomboye. Voilà, no kuvuga ngo barashira akavu kuwabo bakiheburira. Ariko hariho abantu bafise ibikomere vyuko ababo bagiye nk'ifu y'imijira gushika ubu haheze imyaka n'imyaka, biyumvira ko bazoza mugabo batakiriho, barishwe kera, barabakuye ko amazosi. Mwe muraceza. Ibi rero nivyo navuze, none ibi bintu bitandukaniye hehe na bimwe vy'irindwi na kabiri. Bariko baratwigisha n'abagiye bafata amajambo, bagiye bagaruka ku ijambo ryo kunyuruza abantu. Ico kintu rero ni iminsi cyo kunyuruza abantu kirakomeye cyane. Uzokumviriza radio umunsi ku munsi, uza kumviriza ko banyuruje umuntu, twabuze irengero, twamutoye ikiziga, twamubuze. Ico nashaka guhagarara ko rero Adende Kiyo yavuze ati muhagarare ubwoba, babivuze ntimugire ubwoba, ntibasubire kubakura mu kamwega. Naje rero nabisubiye usigaye bw'inzira bw'imva gusa abarundi bose mubonye ejo baje gufata umuntu vyama mu masite muri ville ruguru, bagafata umuntu mwese mugaca mwiruka. Rinda muhagarare ubwoba by'Adende yabivuze, mubaza bati banza mutwereke icemeza kuyumva umutahe urihe kugira ngo ntagariko. None unazoza muranga igihumbi muce mwiruka, bizogenda gute? Ibyo ariko byarengera 2022 none vyagarutse. Avuze iki? Ibi nama ndabivuga bakantondako, bakantuka bakangeseza. Voilà, ati ibi vyakozwe 72 none eraba vyagarutse. 72 bagize ibi nyene, iri sekeza nyene niyo ryakozwe 72. Navuze nti ubu tuzohava dusanga hapfuye benshi gusumba bapfuye 72. Naravuze nti none nivyo 72 birirwa razuragura amagufa y'abapfuye. Voilà, bereka abantu yuko bababaye cyane. Nkavuga nti none bantu b'Imana, nivyo abapfuye 72 baratubabaje kandi ivyabaye ni bibi cyane. None abariko barapfa ubu mbega bobo ntibava amaraso nk'abandi? Ni gute bazoshobora gukora amatohoza yaba bapfuye kandi aribo bariko barabigira? Iki rero nico cama kintera kuvuga nti ibintu umugwi CVR ugira birahengamye, ni ibintu bipingamye. Patrick ati Ndadaye yavuze ati hagarara bwuma abagabo ntibasubire kuza babatoramwe abantu ngo hanyuma ngo muce mwiruka. Nivyo agakantu arakavuze mugabo karagoye, baza bafise inkoho. Voilà, ni inzego za leta, abasirikare canke abapolisi, canke bakaza bambaye civile bafise n'inkoho. Muribuka ivyabaye no kuri wa mushinga amateka, ni vuba bamwinjiza mu modokari agakoma induru, abanyagihugu nibo bamutabaye. Nuvuga ko rero ari inzira guhemuka ziri ngaho, atari inzira guhemuka n'abarundi bose. Icoke no gucana baje gufata umuntu mukavira hasi rimwe, iyo muruka mukayisibira gushika baberetse ikibagenzo. Musanzwe badafise umutahe abo ngaca mufata wonyene mukabashirikiriza inyabiramabi murakoze. Ibi bintu biragoye,
abarundi batagize urunani rukomeye rw'intamenwa ngo bavyanke biragoye. Nta butungane wo kwitwara ko izo nyamiramabe avuga nazo nyene usanga bakorana, ni ikibazo gikomeye. Ivyo bintu ntivyoshobora kuba ngo bigume biba vyisubiriza abo hejuru batabizi, ntivyokunda. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu, igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu, kwica abanyagihugu urongoye canke bagutoye, nico gicumuro ca mbere gitera umuvumo ubutegetsi n'ababuserukira. Raba abantu bose, raba irisinzi ry'abarundi, raba ba Fokasi, hari n'abandi benshi, aba ni bake bashoboye kumenyekana. Aba bose baragandaguwe, imiryango isigara yanamye, udupfuvyi, abapfakazi, ubu bararira bakabura uwo bayaha. Voilà, Imana niyibahanagura amarira yonyene. Karavera ndayicariye yagiye aza yavuga ikintu c'akamaro, ikintu c'ukuri, ati ibi bitera umuvumo igihugu, bigatera umuvumo n'ubutegetsi bw'igihugu. Voilà, nabanje gutarira, ubu nibaza yuko atawoharira yuko amaraso aseseka. Voilà, kiretse gusa utarabura wiwe, nibaza yuko nawe nyene amaze kumva ati hajya naka nakabayi nta nuzosubira kumubona, yarapfuye. Ati kuva umunsi bamutwara ntiyagarutse. Voilà, bimwe vy'irindwi na kabiri. Reka rero turabire hamwe ingaruka mbi, voilà, zo gusesa amaraso y'inzirakarengane. Nca ku mayange gusa ni ibintu 20. Ubwa mbere icizere kiratakara, abanyagihugu basigara babona abarongozi nk'ibikoko. Ubwa kabiri ugwaruka ruba ibikoresho vy'abo bategetsi barukoresha ayo mabi. Ubwa gatatu haba ico bita instabilité politique, hama hateguwe canke haba amakudeta, guhakana amatora, abarongozi bagatogwa mu manyanga hatisunzwe ivyiyumviro. Ubwa kane n'ico gihugu haba gucanamwo bifatiye ku macakubiri. Ahantu nkaho ubumwe buvugwa ku munwa gusa ariko ntibugaragara. Ubwa gatanu haba impfu zicaduka, abanyagihugu barapfa icaduka, eka n'abategetsi bakagenda uko nyene. Icindwi ukuri kuranyegezwa, ubwicanyi bubaye bose baguma bagomba kubufukirira atawuvuga ukuri, ababuze baribagiranwa. Icumunani igiturire gishinga imizi mu nzego zose. Ivyo biba kuko ubuntu buba butakiriho. Icicenda abantu bicwa n'agahinda. Icicumi amashengero usanga yuzuye abakirisu, mugabo hagakogwa ibikorwa vy'umwijima. Nta gutinya Imana bibaho, abantu baja mu mashengero nk'umugenzo gusa. Ubw'icumi na rimwe imiryango irasambuka, mu ngo hakaba ukwahukana, abantu bakabana nabi. Icicumi na kabiri abagizi ba nabi nibo bafatwa nk'abahizi, inkozi z'ivyaha nizo zishimirwa. Icicumi na gatatu ni hindagurika ry'ibihe, hashobora gutera ubugaragwa, inzara canke imvura ikagwa nabi, hakaba imyuzurira, isi igashavura. Icicumi na kane mw'ico gihugu haba imfuvyi n'abapfakazi benshi. Icicumi na gatanu indero iratituka, abanyeshure baraheza amashure mugabo bagaheza badafise ubuntu. Icicumi na gatandatu iminsi mikuru ihambaye y'igihugu iba atakirimwo, iba ari ubusa. Umunsi mukuru wa independance canke umunsi mukuru w'ubumwe nta kiba kirimwo, kuko buba ari uburyarya. Icicumi n'indwi ibisata vya leta bimwe bimwe birahomba, amashirahamwe akomeye ya leta arahomba, ibitaro ugasanga ntibigira ibikoresho, ubutungane ugasanga burahengana. Icicumi n'umunani abatunzi baguma b'abatunzi, abakene nabo bakaba benshi kandi bakaguma bakena. Icicumi n'icenda abategetsi bakomantaza imitima, ivyononekara bikaguma vyononekara cane. Abavuga amahoro bamwe bita aba peacemakers bahinduka
abansi b'igihugu. Aho kumviriza impanuro abategetsi baramoka canke tumoka, batwenga n'agahemo, bakirengagiza ako kamo bariko barategwa k'amahoro. Ijambo gusubiza hamwe, ijambo imbabazi, ijambo ibiganiro, ijambo impuhwe, ayo majambo aba ibizira kuri bo. Ica 20, abavuga ubutungane, abavuga ukuri, abo barafungwa canke bakicwa. Ica 21, Imana ikura impwemu y'ubwenge mu bategetsi. Iki rero kirahambaye. Bibiliya ivuga ngo ahabuze abarongozi b'ubwenge igihugu kiratembagara. Ahabuze abarongozi b'ubwenge abantu barahona muri ubu buryo bwo kugenda. Abantu burya iyo bafise umurongozi w'ubwenge barabibona. Nuko iri jambo rirakomeye cyane. Mu gice gikurikira ndabereka ibimenyetso vya Sovkipe. Nkure mwutwanje